izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, nitugire Kristo. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo c'ihunguka ku kigabane cyaho cy'indwi kuva ku karongo k'umunani kugera ku ka 13. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Farawoni yanka kumviriza Musa na Aroni. Umukama abwira Musa na Aroni ati, Farawoni niyababwira ati kora rero igitangaro kugira ngo ndabemere. Urabwira Aroni uti, tora inkoni yawe uyiterere imbere ya Farawoni ihinduke inzoka. Musa na Aroni baja kwa Farawoni bagira nk'uko umukama yari yabitegetse. Aroni aterera inkoni yiwe imbere ya Farawoni n'abasabyi biwe, nyankoni ica icika inzoka. Farawoni nawe ahamagara abanyabwitonzi n'abanyamareba barumenyi bo mu Misiri, nabo bagira uko nyene bakoresheje amageza yabo. Umwe wese aterera hasi inkoni yiwe zicika inzoka, ariko inkoni ya Aroni ica irotsa inkoni zabo. Ariko rero umutima wa Farawoni uguma ukomantaye, ntiyumvira Musa na Aroni nk'uko umukama yari yabivuze. Bene wacu muri Yesu Kristo, iri ni ijambo ry'Imana, dushimye Imana. Bana b'Imana, turabandanya kuraba ibyabaye ku Banyisirayeli kera. Ijambo ry'umutwe ubu tugiye kwisunga rivuga ngo Farawoni yanka kumviriza Musa na Aroni. 8 havuga ngo umukama abwira Musa na Aroni ati, umukama Imana yashikiriza ijambo Musa na Aroni. 9 havuga ngo Farawoni niyababwira ati kora rero igitangaro kugira ngo ndabemere. Urabwira Aroni uti tora inkoni yawe uyiterere imbere ya Farawoni ihinduke inzoka. Imana Musa na Aroni, mbega Musa ibyo yari karabiganira ko ni Imana baradiringana na Musa. Uribuka ko ari aho twabonye Musa ari karabwira Imana ngo urabizi ngo n'umunwa wanje ntukebwe. Kandi buriya rero nubwo nabisiguye kwanza Bibiliya nyene hari ahantu ivuga ko Musa yavuga uburimi, ariko hari ahantu tubona ko ibintu byo kugenyerwa cyari ikintu kidasanzwe. Hari ahantu hageze muka Musa biba ngombwa ko agenyera abana biwe ku nguvu bivanye na situation barimwo, aca atora ibuye abariryo agenyeresha abana biwe b'abahungu. Rero naringarutse kwiki Musa yaganira n'Imana yihinguza imbere y'Imana ati n'umunwa wanje ntukebwe, kuko nuhava niyumvira gukebwa kw'Abayisilamu no kubabishaka bose, kuko umuntu abishaka aragenyeresha abana. Na jewe harimo abana nagenyeresheje, usibye ko aribo nabo ntarabikorera nkaba nkitegereje, mugabo nabo kubibakorera. Rero Musa rero yagerageza kwisigura imbere y'Imana, kandi Imana ntitora abagenyerewe canke abasiramuwe canke ngo itore abumva ko basenga by'ukuri barimo neza, canke Imana ntitora ababatijwe. Abandi murazi ko bamwe bavuga ati uwabatijwe mu mazi menshi niwe yemewe imbere y'Imana. Imana n'abatabatijwe irabatora ikabakoresha hanyuma bakabatizwa.
Imana mu gutora ntiraba uburebure, ntiraba amashure, ntiraba ubwiza, kuko na kirya kimuga dushibura ni Imana yakiremye. Umuntu wese afite umutima, yewe muzobona n'abantu bavuka bafatanye, bajya bose Imana ibafise mu biganza byayo, Imana irabazi. Rero Musa rero baradiringa n'Imana ati yamara jewe n'umunwa wanje ntukebwe, jewe, ariko Imana yaramubwiye ati wewe genda ntutinye Farawo, ntutinye Farawoni. Nimwagera imbere ya Farawoni ukavuga kanka kumva canke Farawoni niyakubaza mbega mwabagabo mwe mwigenza nigiki nobemerera ko ari Imana by'ukuri yavuze. Kumwe natwe yarabantu usanga bakubwira ati wowe uri umuhanuzi, Imana yavuze kwiki canke no kwemera gute ko wowe uri umukozi w'Imana canke kuvugana n'Imana. Rero Imana yamubwira ati uzoca ubwira Aroni afata inkoni yiwe ayiterere imbere ya Farawoni, izocicika inzoka. Murumva abana b'Imana ko icyo kitari ikintu gikomeye, kandi na Musa ndazi yagiye yiruka yumva ati inkoni ya Aroni azoyiterera imbere ya Farawoni, cika inzoka, Farawoni acadegetse. Imana idutabare cyane, iduhe no kubitahura cyane. Ubwo rero Imana iramubwira ati inkoni ya Aroni azoca ayiterera imbere ya Farawoni, izocicika inzoka. Aho Aroni azemera, Farawoni azemera. 10 havuga ngo Musa na Aroni baja kwa Farawoni, bagira nk'uko umukama yari yabitegetse. Aroni aterera inkoni yiwe imbere ya Farawoni n'abasabyi biwe, nyankoni ica icika inzoka. Aleluya, amen. Bagiye kwa Farawoni Musa na Aroni, nta n'urunkunda ndura kumbure bobo bari kumwe, mugabe bwami ntiyabura abantu hamahuzuye. Ariko ngo bageze imbere ya Farawoni n'abasabyi biwe. Farawoni kumbure yarabagwije n'ubusa ati nkawe wahora ujya ngaha wirirwa uri ngaha warakuze neza, mugabo ubusigaye uca kumpangara je nk'umwami ngo Imana yantumye, ngo Imana yantumye. Kumwe abisi basuzugura, umuntu akaraba ati muzipora wa wundi nzi bimeze kunuko, ngujya niyovuga ubutumwa ngo Imana imucako, ngo Imana imuvugisha cyane, ukaraba na ujya Imana imuvugisha. Ariko bana b'Imana kugira amakenga ni byiza, ni byiza ko tugirira amakenga abakozi b'Imana benshi bo muri iki gihe, kuko benshi barabikora mu kwikika mu kiza kugira bibonere amafaranga. Imana idutabare cyane. Hahiri ubikora by'ukuri yabitumwe n'Imana, ta yindi nyungu abizeyemo, azeye inyungu kuri Yesu Kristo. Ariko aragowe umuntu abikorera abeshera Imana, aragowe pe. ngo hari ibyaha bitazobabarirwa, ngo nugucumura kuri mutima mweranda. Rero umuntu aza kubesha ngo Imana yamutumye yavuze itavuze, ata mutima w'Imana yavuze, murumva uwo muntu ngo aragowe, ngo icyo ni icyaha kitazobabarirwa. Rero uzurabe koko nyimba Imana yagutumye, nyimba uri kurakorera Imana by'ukuri ari Imana yaguhagurukije. Imana iduhe kubitahura cyane. Ubwo rero imbere ya Farawo n'abagaragu ba Farawo barorera Musa ati Imana idutumye wewe. Musa wewe tuzi, wigeze uja mu isengero, wigeze usenga, wewe usenga Imana dusenga, iyo Mana y'Abanyisirayeli yagutumye ni yahehe? Ntiwogenda ukayibwira nandi kazi kanyibwirira? Ariko ngo Musa abikora nkuko yabwiwe. Aroni aterera inkoni imbere ya Farawoni n'abagaragu biwe gucika inzoka. Reka turabe ko Farawoni yamwemeje. 11 Farawoni nawe ahamagara abanyabwitonzi n'abanyamareba
barumenyi bo mu Misiri nabo bagira uko nyene bakoresheje amageza yabo. Urumva Farawoni ntiyemeye, ntabwo yemeye icyo gitangaza. Farawoni ngo yahamagaye n'abanyabwitonzi bari muri icyo gihugu nabo ntibatanzwe, ahamagaza abanyabwitonzi batonda kwa Farawo. Igitangaje ngo n'abarumenyi, abapfumu barumenyi n'abanyamareba, ariko abanyamareba ngira nibo bapfumu, murantunga barumenyi n'abanyamareba kumbure sinzi kubatandukanya neza, gusa abapfumu n'abarozi, kandi umupfumu niwe murozi. Abapfumu aho bari baze bambabarire kuko umupfumu mu by'ukuri bari wari umurozi. Yego, none wowe orogora ingwara utazi kuroga. Imana dutabare cyane, iduhe no kubitahura cyane, twirinde abapfumu, twirinde n'abarozi. Ngo bo mu Misiri nabo bagira uko nyene bakoresheje amageza yabo, ngo nabo ngo baca babikora uko nyene ngo bakoresheje amangetengete yabo. Reka turabe 12. Umwe wese aterera hasi inkoni yiwe zicika inzoka, ariko inkoni ya Aroni ica irotsa inkoni zabo. Aleluya, amen. Ewe hari hakoraniye abari ngaho mubashungereye, ibyo bibaye aho ndinoca niruka ndiko ndashengerera nkabona umuntu inkoni yarafise icitse inzoka. Yesu we, umukama dutabare cyane. Rero ariko intsinzi ikomeye, aleluya, tubona nuko ngo inkoni ya Aroni, urumva ya nzoka ya Aroni yaciye imiragura bwa buyoka bwa babapfumu na babarozi. Icira mu miragura kuvuga ngo inkoni ya Aroni yari ifise inguvu gusumba iz'abapfumu n'abarozi bo kwa Farawo. Ngo inkoni ya Aroni gucimiragura inkoni z'abo bapfumu. Mu yindi mvugo, inzoka yavuye mu nkoni ya Aroni icimiragura bwa buyoka bwavuye mu nkoni kwanza, ahubwo biranatahuritse cyane. Ahubwo babapfumu za nkoni zabo zagiye muri ya nkoni ya Farawoni. Babapfumu ba Farawoni inkoni zabo batereye imbere ya Farawo na ba Aroni. Inkoni ya Aroni yaciye izimira, nukuvuga bo batasha amakombokombo, nta n'inkoni batahanye. Izabo zaciye zitera mu nkoni yande ya Aroni. Buriya rero bana b'Imana nkiraha dukwiye kuza turizera inguvu z'Imana, imbaraga z'Imana. Imana irakomeye cyane. Hari abantu bamwe bashinga intayi y'ibitangaza Imana ikora, kandi nanje muri abo ndimo. Ndemera neza ko Imana yiyerekana mu buryo bwose bushoboka, ikiyereka umuntu kwishatse. Raba rero nawe ibitangaza Imana yo bimaze kugukorera, ucuzura isima. Byonyene gusa no kuba waravutse ugasanga uhetswe na mama na papa muri mu muryango umwe, ubishimira Imana. Byonyene naho waravutse kuri nyokoso ya mwase, akanakwanga ukiri mu nda kwa nyoko, mugabo nyoko akakuvyara akaguheka akakugorana akagucira ingero, nibyo ubishima Imana ko nyoko atagutaye. Kuko abana batawe mu mawese bakorowe amadani benshi, canke bavutse bagatapwa mu mawese, canke se batawe baramaze no kuvuka. Imana idutabare cyane. Rero zushima Imana ati kuba naravukiye no mu muryango byonyene ni kindi kintu. Icyo ni gitangaza gikomeye Imana yagukoreye. Jewe mpora ndabitekereza nkiruhutsa. Niyumviye ukuntu nari naravyaye umwana, se wiwe akamwihakana, nkaruha nkababara, gushika naho umwana yarakuze yambaje ariko mama byukuri uje niwe yari papa canke bombwira ubundi. Murumva rero ko ibyo ntibibari ibintu bisanzwe.
umukama aduhe kubitahura cyane. Rero inkoni ya Farawo icimiragura izabo bapfumu n'abarozi. 12 umwe wese aterera hasi inkoni yiwe zicika inzoka, ariko inkoni ya Aroni ica irotsa inkoni zabo nari nahavuze. 13 ariko rero umutima wa Farawoni uguma ukomantaye, ntiyumvira Musa na Aroni nk'uko umukama yari yabivuze. Imana idutabare cyane, iduhe no kubitahura rwose. Nubwo byagenze gutyo, Farawoni umutima wiwe wakomeje kuguma, ntiyarizitse ngo yumve ko kijya ari gitangaro ko Imana ikoze. Ariko bana b'Imana, icyo ni cyari gitangaro cyari gutuma Farawoni avuga ati Musa ko yarerewe ngana muzi ibyo yayemongetengete yo yashobora ko jewe abapfumu n'abarozi nari nizeye bibananiye, kuki jewe ntokurikiriye Imana y'uwo muhungu yarerewe ngaha. Ntibibyumvikana kuko biri kose kuyu koko yarerewe ngaha ari Imana ihamurereye kugira abari wazobohoza bene wabo. Ibyo Musa ari kubyiyumvi ibyo Farawoni yari kubyiyumvira gutyo, agasezerana neza na Musa na Aroni na bene Isirayeli atangorane zirinze kuba mu gihugu. Ariko kugira Farawoni arekura abanyisirayeli habaye intuguta nyinshi, habaye inzira ndende. Ubwo abo bishaka yobandanya, kuko aho kurikira haravuga ngo amahano ya Misiri. Amahano yabereye muri Misiri rero ntituzo yagenda kakarungo ku kandi, mugabo tuzoza turagenda tubivuga ko kugira tubone nyene ingorane zabaye kuri bene Isirayeli kera. Ariko hasa dushaka kumenya ingene abanyisirayeli bagiye baritwara imbere y'Imana. Gushika n'uyu munsi bana b'Imana, abanyisirayeli baracyari mu ngorane, kandi ntabwo ari bajya abanyisirayeli turiko turabona hajya ngo twumve neza ko aribo banyisirayeli, bajya ngo barabarimano. Uri kurikirana amastori ko avuga, kandi uri kurasoma na Bibiliya kandi neza. Hari ahantu usoma muri Bibiliya nyine ukumva ati uko biri kose Isirayeli iracyarimo amanyanga menshi. Sinzi rero dukomeze dusenge kugira dushobore kuguma dutahukirwa. Ariko igikuru suko kumva ko bagera abanyisirayeli canke atari nabo, ahubwo igikuru nukumva wewe mbega komoka kuri Ibrahimu. Mbega wewe uri umwana w'Imana mu by'ukuri, mubo Yezu yabambiwe ku musaraba. Yezu yoza akakujana, wopfa ukaja kuruhukira mu bwami bw'ijuru muri paradizano heza. Umukama Imana aduhane kubitahura cyane, umukama Imana bahezagire cyane. Bana b'Imana, tuze turumva neza ko Imana iri kumwe natwe, idukorera ibitangaza. Dukwiye kuyubaha, tugaca bugufi, tukama tuyisenga, tuyininahaza ibihe turimo. Nyimba n'ubu nari nashatse kubabwira, hari umuntu nabonye yarungitse aka video mu group imwe avuga ati ako karo video tukarungikiwe n'abanyakenya, ingene amazi yari kubomora amazu, yari gutwara amamodoka, ibintu bitikira bijya. Rero nibite ubwo nane nashatse ngo nshire video iri kwerekana ibiza byinshi biriko biraba mu isi, ariko sinabikoze. Mubyihanganire kubera mbona kuri WhatsApp nako kuri YouTube umenga abantu bake babikurikirana, niyo mpamvu ntirirwa ndabishiramo ingufu, kuko nzi ko abari hanze baba bariko bararaba ibiri muri Amerika, ibiri muri Australia, ibiri Canada, ibiri mu Bwongereza, mu bihugu bitandukanye. Ingorane ziba zihari, benshi mu bari hanze barazibona bakamenya kumbure ingene bo byifatamo. Nayo bana b'Imana
bijya mubona muri Kenya ni bitoya cyane kubibera za Amerika, kubiriko birabera za Dubai, muri za China, ni ibintu byinshi jenja ko nkaraba ingene imvura iri gutikiza abantu, nahindukira naraba intambara, nahindukira nkaraba inzara, nahindukira nkumva amaboroga ari mu Burundi y'ibitoro n'amasukari, havuga none basha isi yose nicyo kimwe, nuko abari mu Burundi batamenya amaborogo n'ingorane ziri muri Australia. Mu byukuri bana b'Imana, abantu bari mu bihugu biteye imbere ntimwumve ko bari mu mahoro, ngo mwumve ko bari mu maparatizo ya turarira, turahangayitse, igitoro n'indase ku isi yose mu bihugu byinshi. Kucyo rero abanyamapolitike baba bariko barasebanya mu bintu by'intwaro, abanyagihugu ntimukaze murabyitaho cyane, ahubwo wowe witeho iterambere ryawe ryo kurima, ryo guteza imbere abana bawe, kuko igitoro kitanabonetse ibikorwa bizokwama bibandanya. Nakuza atamiduga hahera imisi atamodoka mbonye kiretse izo nabona mu gice kiwacu hari imiduga ingahe, muga mu Burundi bwuzuye imodoka ubu. Imana duhahezagirane, duhane umugisha, duhe gutahura cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.